ndabaramukije amahoro y'Imana umwe wese atumbereye mu cubahiro ciwe. Ego hanyuma igitondo ciza kuri mwese mubandanya munkurikirana. Hanyuma ngarutse kugira ico mvuze mu gutahuza abantu rwose mutahure cane, kuko kuba twaravuze tuti internet ni ubuzima, internet ni ikintu gihambaye cyane twarose, kandi no gushimira abantu bagize ico bakora kugira bikunde tumenye internet. Ni ukuvuga rero hari abantu bataratahura ngo bamenye intumbero bofata, nk'akarorero ku nyigisho maze imisi ntanga zo kumenya kuvyaza umusaruro wa internet. Ni ukuvuga jewe inyigisho ndabaha ziri ubwoko butatu. Ubwoko bwa mbere ni burya navuze nti kuvyaza umusaruro internet dukoresheje imbuga ngurukanabumenyi. Umuntu yovuga ati ico kintu kikomplike ko kitumvikana neza. Ni ukuvuga ntibigoye, ndabasiguriye neza. Ni ukuvuga imbuga ngurukanabumenyi n'ivyo turiko turavuga ni Facebook, ni YouTube, ni za Instagram, hanyuma TikTok, WhatsApp business, hanyuma za Telegram, Twitter. Izi nyene mubona dukoresha muri communication. Burya izo mbuga zatanga amafaranga, benshi navyo bari muzi, bimeze kuba bizi cane abanyarwanda n'abarundi ariko si bose. Ni ukuvuga rero navuze nti naho utoba ufise amafaranga ukavuga ati jewe ibintu vyo kuri internet bisa amafaranga ntenoronka, naho utoba ufise amafaranga urafise impano. Umwe wese afise impano avuga ati jewe ndashobora gukoresha impano mfise yo kwigisha abantu, gupartage abantu, kubasangiza uturirimbo tw'Imana, kubasangiza ijambo ry'Imana, kubasangiza ingene boshobora gukora isuku aho babaye, ingene boshobora kwitwara neza, impanuro zifatiye kuri ibi na biriya. Ico cose ni ikintu c'impano c'ingabire ufise Imana yaguhaye woshobora gukoresha, hanyuma uko ubikoresha za mbuga ngurukanabumenyi ziraguhembera kubera ntubigukorera ubusa. Ni ukuvuga rero turabigisha gutunganya no kuvyaza umusaruro, kandi no kuzikingira izo mbuga zanyu ku buryo ata muntu yokwiba utwawe, kuko iyi kintu kirahambaye. Iyo imbuga rwawe rudakingiwe barukwiba. Nk'iyo bamaze kuza mu guhembwa hoho barazikwiba rwose. Birasaba ko tubigisha guha imbuga zanyu ubudahangarwa, kuko ikintu uzoba ukoze ni ikintu uzoba ukoreye n'umuryango wawe n'umwana wawe azokwama aronkako, kuko igihe cose hazogira ukenera ya nyigisho yawe watanga, hakaza umuntu aza kwiraba, izokwinjiza amafaranga, bitume rero n'umwana wawe agira ante aronka amafaranga. Ni kimwe n'amavuga rero nti birasaba yuko umaze gutangura bino bintu vy'umwuga yacu, birasaba ko mwandika ahantu mu agenda yanyu yo mu mihira, mukandikamwo email mwakoresheje n'amamoto pass mwakoresheje, umuryango wawe ukabimenya. Kuko hari igihe utabaho hama bakabura ico bikorako kandi amafaranga wari warayabaciriye. Ego nuko. Hanyuma ico ni igice ca mbere. Ikindi gice kigira kabiri, uri umuntu ufise impuhwe. Ubonye umuntu agwaye bikubabaza, woba uriwe? Uvuga uti jewe mbonye umuntu agwaye nomufasha, nkamuvura, nkamuha umuti. Birigwa, turavyigisha, amaforomation atangwa, ukiga ukigishwa, hanyuma ugashobora kugira ante gufasha umuntu agwaye uburyo buriya na buriya, ukamuha imiti kandi agakira. Vyose mugabo birigwa, ariko ndiko ndabereka ibice nigisha ingene bingana ko ari bitatu, ngeze gushika kigira kabiri. Hanyuma igice kigira gatatu. Ni ukuvuga ico gice kigira kabiri kandi nuko biruko. Ni ukuvuga cyose ni muri bwa buryo bwo kwinjiza amafaranga kandi n'impuhwe bizirimwo. Si uvuga ngo kwinjiza amafaranga kuko umengo ni bimwe vyo gushira imbere inda, oya, no. Ni ugushira imbere amagara y'abantu, hanyuma mugabo kubera hari ivyo uzosaba gukoresha amafaranga nawe bikaguteza imbere. Kandi yumva n'imigisha uriko ironka uko uvuye umuntu agakira, urabihemberwa n'Imana yaguhemba kandi uragira imigisha. Hanyuma ikindi gice kigira gatatu,
uri wa muntu uvuga uti jewe nkeneye gutera imbere mu by'ifaranga nkoranabuhanga mubona biganje isi bigezweho gusa twebwe abanyafurika tucafise akantu kameze nk'akadufutse ku maso tutarabona kure abantu basoma bamaze kubona ibihugu bitandukanye ibyo Burusiya Chine Etats-Unis n'izindi zikomakomeye ko bamaze kugira n'amakonte bancaire n'amabanke yabo amabanke atwara igihugu usanga abafisemwo igisata c'umuntu ashobora kuronkeramwo amafaranga nkoranabuhanga akavunja mu mafaranga asanzwe bakoresha y'amarokale asanzwe bakoresha mu gihugu ugasanga nico kintu ni ukuvuga cryptocurrencies ifaranga nkoranabuhanga nico kintu gitejeje imbere isi ariko benshi ntibarabimenya rero kubimenya ubu nibakwe ubugiriwe rero umuntu avuga ati ndafise imitahe ariko ndawe ico ndayikoresha nayashira muri biriya na biriya bikampombena abana hari usanga hari ubukene mu Barundi hari usanga amadepense kana akugoye biriya na biriya ugasanga nta nyungu ukoronka mu mudandazo urimo urakora biriya na biriya bikaguha intambamye kanaka zikakugora ni ukuvuga rero igisata c'ifu cyo gukoresha ifaranga nkoranabuhanga kizogufasha gukoresha amahera yawe atana hamwe uvuga ngo arahomba canke biramererwa nabi kandi naco nyene kiri muri vya bindi cubaka ibintu n'umwana wawe azokenera akazokoresha bikazokoma bimuhemba kubera ubikorera muri banki iba yizewe sinzi ko mubona nka mu Burundi turafise BRB banki nkuru y'igihugu nibaza ata muntu bava ngo atagaje amahera muri BRB afise konte hama ngo BRB irugaye igihugu coba gipfuye rero hariho banki yitwa Binance ni banki digitale umwe wese afite droit yo kuronkamwo konte nitwara izindi banki zose muri cryptocurrencies ku rwego rw'isi ni ukuvuga iyo banki uyifise nk'amafaranga aza arigwizako ni ahantu ushobora no kubika ikintu uti aha nzohabika ubutunzi bwanje buzofasha abana banje mu myaka nka 10 canke mu myaka 20 nkiriho cyane nigera ntazoba nkihari ico ukora n'igiki cubiyandika muri ya agenda yawe ibintu byose dukoresha ubikangukana bumenyi bisaba ko tubika ama email nabikishije ejo ngere umuntu yoshaka kuronka email yiwiwe nyene kandi risekirize nzobigisha ndabigisha kusekiriza canke guha ubudahangarwa konte bancaire yawe no kuvuga rero wabitse ikintu naho waguriyeyo ifaranga kanaka nkoranabuhanga uko rigenera duza agaciro niko yamera yawe abandanye yiyongera nibwo udanaza kugwiza kwa mbere rugezweho kubera rufise ico novuga sécurité kandi ruteza imbere umuntu ukanabikamo n'utuntu tuzofasha umuryango wawe myaka izoza myaka kanaka abana bawe bakazokama bafise ahantu basoroma kubera wabubakiye ikintu ukiriho nuko byose bikorerwa muri banki digitale ya Binance wawaze ubutunzi bwawe ukaza burigwizako uko imyaka igendera haca kubera amafaranga yagendera avuka nkoranabuhanga birasaba ko agenda aduza agaciro uko imyaka izogendera agenda nk'ifaranga nkoranabuhanga rya mbere twita Bitcoin ryavutse muri 2007 mu 2007 ryavutse riri ku bice ku mahera make cyane nka 0,0009 $, ariko no musi tuvugana rigeze ku bihumbi 60 $. Ni ukuvuga uko imyaka igendera hita iyi faranga nkoranabuhanga kanaka waguze izogendera kungukira rigenderera gwirirana hanyuma usange nyuma y'imyaka 10 nyuma y'imyaka 20 umwana wawe ntahangayitse n'ubuzima yego nawe hangayika akarondera mugabo ntabuze icaga n'icanywa kubera waramurondereye sinzi ko abantu bakora ubuzi bwa leta cyangwa amaprive mu dukorera sinzi ko umuntu harabona ati jewe ndamaze kubona nitavye Imana ko abana banje baguma bahembwa kuri konti yanjye naho mbembirwa ko ariko naha hantu kwiyumvira turonderera ikintu kizobeshaho
abana bacu mu myaka izoza tutagishoboye gukora. Niyo mpamvu rero bisaba ko dukoresha uburyo ndiko ndababwira. Ubundi ubuzi dukora ngaha kangaha twirukirangamo dukuma dukora cyane biherera ngaha nyene ntaho bitugeza. Tutagiyeho turakora ntacyo ntibyinjiza, ariko ivyo bindi naho butari kurakora biguma bikwinjiriza. Ego mubandanye mudukurikirana rero ku bantu bashasha muje ku rubuga rwacu rwa Facebook twungurane ubwenge, mugire suivre na follow, mubandanye mudukurikirana kugira ntagire ikibazo kubacika. Hanyuma YouTube ni twungurane ubwenge official, mugire subscribe canke s'abone, mubandanye mudukurikirana. Murakoze.